Ni kuvuga yuko umunsi turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya kabiri. Ni kuvuga uwo munsi harabonetse imvura yari yivanzemo umuyaga mwinshi cyane. Ni kuvuga kugera naho abantu bari batanguye kugira ubwoba bibaza ati mbega nibiki bibaye. Hama ibi kuba bibaye rigize irigira kabiri. Ni kuvuga ubwa mbere mu kwa gatatu hagati mu mpera z'ukwezi mu intara yacu ya Bubanza nga mu komine ya Mpanda haheruka kwibonekeza yindi mvura nyinshi cyane. Iyi mvura na mbere ikaba yarimo n'urubura rwinshi cyane ruteranye ubwoba. Ni kuvuga urubura rwari ruremereye ku buryo umengo n'amabuye ariko aza avuye mu birere. Ni kuvuga abantu barakomeretse ku buryo ugiye muri iyo mvura urubura rwarashaka guhonda mu mutwe hama ukagira nk'isanganya cyangwa ukagira ingorane ugakomereka. Hama harimo n'umuyaga mwinshi ukaba waraguruye amazu menshi cyane, hama hibonekeza n'imvura, inkukura ziratwara ibintu by'abantu. Abantu barahasiga ubuzima bamwe bamwe. Amapoto y'amatara nayo nyene akaba yaraguye, mugabo bakaba barabikoze mu nyuma abajejwe ubuhinga baraza kongera guhagarika amapoto ubundi bushasha. Umunsi rero naho murabona yuko mwatugendeye naho nyene harashoboye kuboneka iyindi mvura nyinshi cyane, ikaba yivanzemo umuyaga mwinshi, mugabo gushika ubu murabona yuko umuyaga usa n'uri kurapunguka ariko hagwa imvura akamuyaga mwinshi irimo. Ngira ati ibyo byose ngira n'imigisha muba mwazananye ngaha muri komine yacu, mugabo naho habonetse umuyaga mwinshi nibaze yuko atabyononekaye byinshi cyane nk'uko imvura iherutse kugwa yononye ibintu byinshi. Mugabo y'uno munsi urabona umuyaga waje n'ibyo, mugabo umaze akanya gatonya. Ubu rero mukaba mubona yuko hariko haragwa imvura atanguvu nyinshi iriko iratera. Ibi rero turayakurikirana ku bantu baba basanzwe bafise imbonesha kure muhira cyangwa ku mateleviziyo cyangwa ku ma internet, ku buhinga bwa none uyu munsi abantu bakoresha. Hama abantu bajeje kwiga ibirere barashobora kuja kuri televiziyo hanyuma bakamenyesha ukuntu ibirere bizoba byifashe uko umunsi ugenda uvamo. Ni kuvuga ku bantu baba bajejwe gukurikirana ikirere ukuntu kiza kuba kimeze, barashobora kubimenyesha bakabitangaza ku maradiyo cyangwa kumbonesha kure, hanyuma bakamenyesha yuko haza kuboneka imvura irimo umuyaga mwinshi cyane hibonekezamo n'urubura. Jewe uko nabyumva ku bwanje ibihe by'imvura abahinga barashobora kubimenya ukuntu biza kuba bimeze, bakabimenyesha abarimyi. Mugabo hari aho nabo baba babimenyeshe ibintu bihinduka mu kanya gatonya nk'uko bari babivuze nabo nyene ugasanga byahindutse. Rero nihindagurika ry'ibihe, umurimyi wararima azi yuko imvura izogwa ku rugero rushimishije, mugabo agaca aza gusanga ikirere cyarahindutse. Umurimyi kumuha amakuru y'ibirere vrema irebye n'ibyo barashobora kuduha amakuru y'ibirere, mugabo kubera ko tuba twarimye tukaba tuzi iyi sezo tuba turimo ukuntu ibihe bizogenda bihindagurika. Umurimyi we watera yizeye yuko ashobora kuzokwimbura kandi imvura izogwa igiterwa akimbura neza. Mugabo hari aho uko yabyiyumvira naho uko yabiziga asanga atariko bimeze. We aratera hanyuma akarindira imvura y'ukigwa. Hari aho rero imvura iciza irimo urubura rwinshi urimo n'umuyaga. Rero swati ibiterwa birashobora gukira cyangwa bikononekara, mugabo si kuri bose, ni ku mirimo imwe. Uwimana nyene yishobora kuba yandikiye ati wewe urashobora kuzokwimbura uno mwaka, urashobora kwimbura kandi iyo mvura yaguye ari nyinshi, mugabo ibyawe ugasanga wewe uraharokotse, abandi nabo ibyawe ugasanga birononekaye. Nuko rero ibirere biba bimeze.